wiyemeje nivyo byose tubikorerako ivyo byose ndabikorerako niyo mpamvu bica bisaba rero ko itangazamakuru ryacu rigumane i position ryafashe umva tugume kuri no murundi nico kiganiro rero tuzeca dukora mu nyuma ndibabwira ati aba journaliste bose tugume kuri urana uyu murindi turimwe ni mwiza hama ikindi naco kigira kabiri ifo yuko aba artiste bacu bikuramwe ubwoba barafise ubwoba ntibiyemera ukabona je ngerageje kwanaliza nza gusanga ariko bazi sawa ntacu haciye hazi ikindi simbizi ndashaka kumenya wewe uri mu bantu batanguye kuvuga ngo tugiye just kwirukana muziki w'abanyarwanda wo hanze tu abanyarwanda batanzania bakeyose tuvuge yuko simbizi yatsinze cyane yatsinzwe mu gihe tukibona abanyamahanga bari kwiruka baraza ngaho naratsinze kandi ama miliyoni baguma ababaje nambo barabikurikiranye uyu oyi ebana sho yanyuma VIP ari ha 2000 no aramashoro VIP ari 2000 baraza bari mu VIP usanga yitetse urumobimba ugwa primus rumwe namufana ndiko ndakubwiza ukuri ndiko ndakubwira abari ntibivye amatelefone ndiko ndabazeroriro none yabayi oya ni sawa cyane kwera arazi bafana biba baribo ni bon ni sawa buri muntu wese buri muntu wese akwiye kumenya abafana biwe acamenye ivyo yabitwara atube nawe urumva nkuba ari hagarara ko kubera ari umuhungu nyene naguma gusa nyene numva gabo simbize hari ukuntu winjira satubiwe oya nta nakimwe mba ndiko ndavuga nyene ega sinabwiye ko turi bashoga date namwe bashoga mami. Coucou les amis, je pense que vous allez bien. Et moi aussi je vais bien. Muramona ko na Simbizi. C'est notre frère mubwire bon appétit muri commentaire. Simbizi appétit. Merci. Umeze nakujimana gacana. Oya urakotse. Sawa. Je banzimanya imicungu. Agacayi fresh. Aho no fruit badukeneye. Reka tumwakire Simbizi ku link Arlene Alou abanze abaramutse. Je pense qu'on a wonyene vraiment mwari mukumbuye kandi muramukunda cyane abandi bankumbuye gute kandi bwa mbere nciyenga oya bon bari bagukumbuye kukubona bazi kandi bari bashaka no kukubona kuri link Arlene Alou nivyo nashaka kuvuga baransengera ngo ndongore yo naragusengeye cyane kandi washaka ndakurongora none sinaguhaye Jonda mabiranka ibifata bijya yani bifata ntaco nzokudugira ku musozi utavuka mwijenda n'igipasa erega je niyumva nivyo cameraman serious niyumva mwijenda mbebasha bahita gute oya je bon ona basitarashika imwaro igisozi ibukwavu voilà urahazi naho nzi ibukwavu ni bukwavu nibukwavu ni mwijenda nibukwavu nyene mbari bukwavu oya ni mwijenda ariko kandi biti bukwavu niho Simbizi jewe maze iminsi mbona ibintu by'abashuga daddy kandi nubu warujije kubivuga by'abashuga daddy bashuga daddy ni bande twebwe kubera twashaje mwashaje gute ntamvubona Simbizi sigabise tensire y'agahande kamwe ngaha kukabongosha perusi nyinshi rigakurika kusebwa oya none si tensire ngizi ngaha uko oya Simbizi dushika nka seti imvi yego jone z'ububosi sizi ububosi washaje shamuca sugar daddy wofe turumva mwino misi bana kuno kuntu social media dukoresha kuma challenge ngo kuri TikTok ngo dukutumengo turangana ori myaka yagi ubu turi ba sugar daddy yo bana yande Simbizi ndagusavye gakundwe ngigiza abana banyu kure twashaje muraba muvyumva abavyeyi mura mutabugarana bavyeyi ugarana abana banyu uranavyisabiye wonyene oya urumva egaye harige nk'umuvyeyi abona ndiko turagendana n'abana babo bato ntimugendana kubera iki nyene kuba bavuga ati baratwemera ebona abafana bacu umva tubwo twagize ingorane twagiye kuronka abafana mu busaza kera nawe mwari mufise mu bisanzwe
biraryoshe yuko uronka abafana ukiri muto tu vois mais rero cyugira abafana mu busaza ariko yaca yibaza turagufana rero ugaca usanga ari n'ibintu tuvuga n'ibintu by'abantu bato sasa gavuga ati rero iri kuravuga ibintu by'abantu bato wire tuvuri kuragendana n'abato umaze kugendana n'abana bato cyo bihura bagenda kuraba karanga muntu yavuze 68 sheri bateri mva ko bagomba kwigisha n'abana we kazanga umuntu yavutse muri 68 ntararongwa umuseri bateri mugabo ugira ubikore kuri hit mugabo ugira ubikore kuko utanga uburorero bwiza ahubwo simbizi tubanze kwanza tugukeza turagukeje icambere na mbere vraiment félicitations asante jewe umuntu azokenera muri industry yukurongora cyangwa kurongorwa azonyegera ndamusengera raba Edison aramudogiye ku musozi ndamusengera acararongora raba nawe ingwane ya usengera ababa barahejeje kurongora ke oyaha basigukwa just kumuzana mu nzu baje no muba mubana niwe wagiye kunsengera ngamikazi ahari ntarinda muzi ntaho narinzi sinamandaga postinga buri gihe jewe sinarinda muzi ngamikazi yavutse kuva 2022 nukuri jewe kandi muri 2022 yari amaze amezi 9 muga sinarinzi basi mu bo basi woba mwaragendanye canke ukunda sinarinzi wo zotwara washaka ntware wewe oya je byaranze je byaranze je nagwaye je ndama byaranze oya nigipara kuberi oya nigipara oya nigipara mwe bizokunda hinge aho mutamunzu kazi wanje oya nukuri kw'Imana izina ry'Imana gutwara wewe ninko gutwara Nerinati urangira nje wacu n'umuntu wacu nje nakubona Nerinati umva gutwara wewe namba zero twara haru ni nkuko mbwiye ati bararongora Nerinati kubera kuvuza iryo jambo kubera gere mwese muri bamwe turi bamwe mufite taye zingana mushaje kumwe yo serious just shaje nka Nerinati oya brem muri commentaire baze kubivuga mwese muri abakecuru mwigira abantu muri abakecuru bigira abantu mukwafe rero uzomenya umukecuru rero gutsaga kwafe uzurabe n'abasani bari uzobe nka basatubi usanga ikijogo yaranjaga amatentire uduki kugira nyegeze imvi gusa wewe na managa plan isi plant washize voilà nuko uzazanga uzurabe na Nerinati nuko nyene usanga uduplant oya Nerinati mu maso bashobora bureka kwa kuze kandi uravye kuri kanga muntu yiwanje ukaraba ni ya Nerinati kumbe kera basigaje nka Nerinati asigaje imyaka ibiraje muri menopause Jenda cari mwa urabyumva Satubi nawe urumva nkuba ari hagarara ko kubera ari umuhungu nyene naguma gusa nyene numva gabo simbize hari ukuntu winjira Satubi wewe oya nta nakimwe mba ndiko ndavuga nyene ega sinakubwiye ko turi bashoga dati namwe bashoga mami none ko iki kwanza Satubi yarinze nako kabona nka wewe ngushaka ngo ka 25 ukonone ya no konona gutahubwa ko bakansu oya mbe wasanga naho ndi musi iyo myaka nako nawe ungana Neri nta namwe uzobona umukobwa yisabira umugabo akiri muto ntibeba umukobwa yisabira wese umugabo aba yariranze biba byaranze je siniranze ndacari muto kandi mfise amafashere kandi urazi yuko muri batanu ba mbere mfise igisusu ico turacemetse none ko gutwenga kabigatwengwa nkake yo sawa rero mwebwe mufite ikibazo cyo kutaraba umuntu mukamurabisha amazi murabirangira mu muhe musinzi okay jewe ndi mwakoga ba mbere bafite taye nziza beza bafite igisusu beza vuga ati beza apana beza vuga abakobwa beza ze nani takubaza ze vuga ati ikibazo nikibaho ariko aramura kubona mvugira ku rurimi bizi twahana apana muyaga fumwe imiyagiraza nanje nkashikama avuze n'umuyaga vuko bace bashiraho aje ma ventilateur uzura produce umuyaga nkuba kandi nkawe usanga simbizi umuyaga ni vyashara umuyaga
umuyaga urunguka Simbizi rafise ikibazo wewe kibazo kwanza ivyo bintu wabibonye gute bazi ivyo bintu wabibonye ryari rero ndiko ndabimva no ikibazo zawa rero twagiye rero urafite ikibazo baje simbizi rugwe nakomeye simbizi bakunzi ba Linka Ahmed Alu ama ushaka umugabo ushaka umugabo ameze gute oya jewe oya simbizi nje ndiko ndakubaza ibibazo siwe kurambaza ibibazo nawe uzombwira ndakubaza shaka nawe kwambika impeta agatoke bakamanike hejuru mu kirere none nikombe karabera impeta karabera intoke sinzi ukuntu babiririmba nshima mandara araho mbere ngo yaguterereye iki ujya shima manda yampaye ifana ntiyanterereye yampaye ifana sawa ariko simbizi igihe ukoye mwamikazi mama mwamikazi baravuze yuko ngo aba diaspora nibo baguhaye akanoti kugira ngo barabe yuko worongora woza n'umugore basikamushira mu nzu mukabana ukareka kuguma ugenda guhonja hanze bimeze gute nivyo oya nibisanzwe none tudahendanye bo je wanashaka ibice 90 kwijana y'ibintu nzi Bujumbura n'amahera y'aba diaspora kandi ni wabona n'amahera y'abarundi baba hanze bankenera ko ama service yabo kubera hari abarundi benshi bagiye barahemukirwa n'abarundi ugasanga na bene wabo nabo bavukana benshi Tendaza abantu barungi bigeze kurungikira mwene waba amafaranga umuntu yarungiye mwene waba amafaranga mubakira inzu amafaranga arayake arabyumva ntiyayubaka ntiyagira urumva rero tout simplement jewe nabayeho ndumwizigirwa rero abarundi baba hanze baranyizera bakambwira ati genda udukorera ikintu n'iki dukorera iki urumva ngaho rero aho ndayegeranije ntakora umugambi simbangize nabi oya nukorera mugabo gusa ivyo bintu byabaca bavuga bati niyo bagukwereye niyo bankwereye je d'abord urumva maze kwisigura ku ma TV menshi musigura ingene biba bimeze umuntu mu mico y'ikirundi nta muntu yikwera iyo wikwereye no mugore ntazopfa nakubasha kandi no mugore ntazopfa yobasha n'umuryango kubera iki oya umuryango ni ugukwera umva rero nko umuntu abarika bagukwereye umuryango n'urankwereye none nakusanze no muhera yego turi kwa mama wiwe voilà niyo mpamvu rero ndakubwiye ati jewe umuryango mugura afise urafise aho yego ndafise yomba gusa urumva kumva z'umutekano nyene no kwirinda ibigeragezo cyamba ndiberenga ibigeragezo vyiki basikologe abansamburira urugo hari umukobwa uca kumabuza kwidumbagiza iwawe byose biba byarakwimye imuka none ucuvaye oya ari bidada biba byarakwimye bice bitangura kuza birakwiyandikishiriza simbizi bitari muhira kugira kizi ukibamize gice kiguma wati sindahava urazi uko twase ndahava wowe gukubita yabakwashije ari umujambane inkuru urumva yagize ubuyo waye yagiye ahantu karasudira karasudira ahantu nyine mu rupango nyine hacaza umudada yaraje gutera igazo muri nyarupango rotipa abonye nyamudada acagira umunoho acarahabuka agize aba umva yari musudere we umudada nyene baradada bariya mu hajya magikiriri haruguru mugweza mwaje hariya urenganye kuri campus isororezo apara sororezo kuri campus kiriri okay kaya gasiteka hariya haruguru mugahita mugweza uko aba bakobwa beza mukobwa aje karakora fresh isuku mu rupango nk'ubiyeza nga guteraga mu mpango z'aba boss umusudera agira umuno izo umuno umusudera yibera mu hotel mwigeto aratura nimero za mutata toye nimero amuha gahunda umutipa aragenda kumutegera ku bumwe barafatana bisi town no mwigeto nyene mu hotel mujama ewan
arakavuguta aje ukavuguta ati telefone abi wacu banzanira impuzu. Okay. Umukobwa mugaye yari yariranze. Rero mwe nabo bakwe ivi nibo wirinde mga dufate nka jewe je nk'uyinkiniye nyazi mce ndabigenza cyantuma ko abahuri ndabisabamesha abangitwa aba Hakimu cyazo abaje abangitwa ba Mabu difite abamesha banje bana sanga nk'umujama yigufite nk'amadominika nk'ayimyaka cyatu agatugura amakiki n'amasaporo tukuduza ngaho yatugira house party. Okay. Utahira rimwe. Okay. Kandi ngaba Mabu naba Hakimu ngaba baje nabone gukura kw'ivyabo. Nabucuba hako kuyo none uza kunje barankirira ku cinema. Musinzwe mwoga mu mukine ico beba bi. None abayagiye kandi seleke. Collabo. Okay. Selekele mas nari ngwe bagutira selekele. Selekele. None abahungu bamugomba kwiteza ugomba kwiteza witeza. Oya sinja kubara biwabo. Sinja kubara biwabo je. Oya. Oya problem. No okay. None kuzuvuga ngo ushaka umuhungu ameze kunuko. Uzoshaka kubwira ati okay rero. Je ndi tayari. Fate nka batwe bingene kera twarabamesha. Kati ushaka umuhungu gusa ingo. Je ndi tayari. Je ndi umungu ari romantique. Je nyene nkakubwira utujambo turyoshe, nkakubwira utuntu turyoshe. Apana kubana kugira uze gusa ndakuvugute. Ati bite yalo je babonye burashaka sasa rero duhure. Oya erega je ndagushaka muri content. Ndagushaka muri content. Maserekere. Jora ujusanga nahamagaye abamesha banje bitwa ba Mabu na ba Hakimu selekere. Aja oya simbizi nawe oya utaha washa ipepu waza we nibinagoye arutuboro basigaye bagurisha kuri TD1000 tuzo ventilateur na uratubona tuki tumwe mama mwe yarafise nakabona njya munsi kuri dot ntiyari bwakabona Garuga mbere ndakabonye ugenda ukuboko mushamba mugorongoye mu uburongo uzaye umubare mwiza none je ko Sara igumusazi ntavi yasho ninda gugwiwa ndonderiki were ivyo ucugenda ugatwara gutya uviyo ukuboko kuri nakaya kaboro guka ariko gahuha bakugenzi ugiye uyu wa no mpamvu rero umva ugizwe bubi wayi ngo nakuye ngo bazane ngo amashakoshi sawa chamamagara ba Mabu bazanye bujya buboro bujya bwo guhuha urakoze muzazwe rero nibo babazi gukina amasereke none gaje ukeneye kuguma mu nzu y'umuntu atagahunda baba bafite zo kugira ivyo woye jewe nifitiye abamesha bamana inzara. Okay bafise inyota bamani inzara umva 24 yamani inzara yiwe nturi urayitresharja yego usanga ifise yamiri ku muryango niyo mpamvu rero rimwe rero je sinigera niyo mpamvu byatabuye waye nta mukobwa uzige ari umujama yigeze kumbwa ati wewe bigenda gutati wowe nyuca wibwiritse. Okay hano undi bukobwa gati butimba nk'umukobwa ashobora kuza daburo nkanje nk'umukobwa yo nkunda gute kubera ko tagukunda nturi umuhungu nk'abandi oya nibibaho umuntu nkunda ni mama mwamikazi gusa Jenda diyo ko bama bagusanze na inbox bakwandikiye oya nibibaho anakunda je na telefone ya jewe nije muhungu wa mbere nzo bandi fideli kubera jewe telefone yanje na nyina mwamikazi arazi modo passe ya akira so ya ho twese ba baby bacu turaze ma konti ya akukura vise baby none kubera sindi umuntu none sindi umuntu none tuba tuze amakode yabo amamodo passe iki jewe rero modo passe telefone twaitiye app jewe nashaka twe muri gahunda tuzosanga na telefone. Okay telefone imwe umva ntazorinda guhangayika oya hangayika rondera iki none ko nzi yuko bakunda kugira abanye kwanza ingene yitwa nyina wanje niwe kara ku telefone halo
ndiko ndakora ikiganiro na Musumeno. Ndakubwira imodoka bariko barayikora nibaheza muhira. Muramuzi kano kazino kabona gute? Nyina wanje ni nyina wanje kwe, ariko simbi ndafise mawe na nyina. Akazino kumva gute? Simbizi ndagusanga no kunwe kuvuvuka wari bwabona akantu nkako. Ndafise petite sœur ntazi kuvuga ikirundi avuga mama wanje. Oya basi na hari ukwita nyina wanje nuko wavyise just nuko we wakise umusheri wawe. Mvuze nawe sheri wawe be wawe aramaze kwita akantu nkako nyina wanje. Ngiricho kinacho kuyuvira aho kantu kumva gute? Amagara shu wambwiye ko utuntu turi romantique kanu kanyina. Nyina wanje nacume ngo umuntu atazi kirundi. Oya tudahendanye tubwizanye kuri aho kantu vraiment ne kari romantique. Wi nyina wanje nyina wanje kubera ko naruta muhamagaye nyina wanje ubu nyene ku telefone harige ndamwita namuhamagara ati mukecu umva uramusazishije kubera ushaka dadi nawe uramusazishije baby nkijya kweri nabonye muri dode oya iwachimbo urashaka kuba iwachimbo oya iwacu imbo pazo mundirako yego nakuru nanye njya abandi mwavyumvise. Oya biroroshe none je nije byo nanira none ndakubaza aho aziba habayemo kubabarira nacaye none gasha bigende gute? Okay bibiri ivuga ati gisho kurindi sawa simbizi ndashaka gisho kurindi urabyumva igisho kuri inyo kuri abane ko ndakubwira ati iwacu imbo mu cibitoki mukecuru nakantu kiteka niyaho yagati mutama wanje urabyumva. Okay ne kwekire ntibirashika be ukabuta mutama wanje mutware umvuzo genda kuntu turuzi kirundi warabonye ninge twaje twiyambare ndakunda ibintu by'ikirundi mbashaka mbu murundi nyina wanje mutware wanje mukecuru wanje turi romantique nuko mwe murabiremereza ukuntu bahari abatabikunda cyane umengo ni ibintu bitari sexy biva ntibiri mukecuru nyina wanje. Yo hari umuntu mukecuru akakubaza ati mbega uransazishije mu kirundi. Ega nanje mu ntango nuko nyene imihari atare nguko umuntu uko mu bantu ngo ndumukecuru ngatuza. Umunsi umwe yaje kuri eglise duse mbe urazi ko wewe azoba yanduwe iwacu. Yanduwe kwa mwene wacu kwandura terme ntuyizi ntarizi kwandura iri mu cibitoki nanduwe mu cibitoki umva narongoye mu cibitoki nando. Okay utuntu umva ucume ngo baragushize ku isoko baragutereka barakwanda mugato sibiza ariko ndashaka urumva twebwe iwacu jewe ujya mugamba wo mwijenda ngoma ndamuzane mu yindi si hagenda ndahura n'utuntu dushasha umva utuntu dushasha adutwa acha tudugana imugamba. Okay naramwanduye ariko aho nyene rero ndashaka kumenya simbizi yahuye gute na nyina wiwe. Ivyo vya simbizi na nuze nk'ivyo nibihago ico kiganiro nzokora kubera ico niganiro nzokora inyuma ya mariage mugabo sizokimbira je nzoba content ari ma content ari reserve unuzi ko invest ari content ndaka tuzimaro kanzo ba ma exclusive no si no wasi uburi ariko bazi sawa ntacu haciye hazi ikintu simbizi ndashaka kumenya wewe uri mu bantu batanguye kuvuga ngo tugiye just kwirukana umuziki w'abanyarwanda wo hanze tu abanyarwanda abatanzania abakeyose twayo tuvuge yuko simbizi yatsinze cyane yatsinzwe mu gihe tukibona abanyamahanga bari kwiruka baraza ngaho naratsinze kandi amamiliyoni baguma ababaje nambo warabikurikiranye nambo warakurikiranye conference de presse bamukoresheje narayikurikiranye hari ikibazo na kimwe cyo muri Tanzania bamubajije oya vraiment bamurabije nabo bajije abarundi gusa kubera iki iya umuziki wo hanze ukiri ngaha yari gushika aha bakamubaza amabifu iyo bakamubaza amazina muri interview muri conference de presse hari kuguma hagaruka amazina yo muri Tanzania
ni nkuko Bruce Melody yaje nga amesha makuru bakabaza ngo The Ben ari amazina yo hanze agumaza mugabo twebwe ubu icemeza yuko ivyo hanze bitagihari nta kibazo na kimwe kiza kivuye hanze nta bifu nimwe muri Tanzania ubazi urabyumva nta bifu nimwe mu Rwanda ubazi Tanzania n'u Rwanda nivyo bihugu byakunda kutuvogera harigeze kuba igihe cy'Abaganda harigeze kuba igihe cy'Abakenya ivyo bihuhusi byose ubu no kubaza inkuru yo muri Kenya imwe urayizi ngiri muri imbyuzo muri Kenya ntabakunikira vuba nuribaza ko ari kubera iki just bako baraza ni kubera showbiz yo nga mu Burundi twaramaze kuyiduza ku buryo ubu uwe wo kwiyumva yuko wovuga showbiz yo nga ukamenya drama tukamenya ko dramati ari buraya ari mu matourne ukamenya yuko ba Big Fizzo bazoza gukorera show mu kabare kuri Gera Plaza ukamenya ivyo ni makuru ushobora kumenya ukamenya bya Fanny Ravine ukamenya by'abandi c'est no avant showbiz yo mu Burundi yari yaravogerewe urero narakoze ivyo ibishoboka byose showbiz yo hanze irafuta turayikura hanze turayomora ubu rero hari showbiz yo ngaha mugabo rero ibi ni ibintu bimara umwanya muto urabyumva higa yejo sama yinjira aba vacances baze ngaha kenshi aba vacances baza ngaha urazi nibo kenshi usanga basohokera mu maboite akamwe n'ibiki hari igihe baza bafite ama proposition y'indirimbo zivumye baje bava usanga ari aba DJ barazitoye ibindi kubera iki mu gihe wiyemeje nivyo byose tobikorerako ivyo byose ndabikorerako niyo mpamvu bica bisaba rero kwitangaza makuru ryacu rigumane i position ryafashe umva tugume kuri no murundi nico kiganiro rero tuzeca dukora mu nyuma ndibabwira ati aba journaliste bose tugume kuri urana uyu murindi turimwe ni mwiza hamiki naco kigira kabiri ifo yuko aba artiste bacu bikuramwe ubwoba barafise ubwoba ntibiyemera ukabona je ngerageje kwanaliza nza gusanga umuziki waheranye n'ibihumbi 2019 okay 2019 no dore ku muziki wacu urumva kuva 2019 niturasubira kuronka babaririmbyi bashobora kwiyemera ashobora kwitegurira konsere uno munsi n'abanyabwoba ukoze uvuga ati ngomba nitegurire projet yiwanje agenda mu bubare bw'amabwuzuye abandi nabo ko twarabibonye kenje kandi iyo post nayibonye sibi nuko bimeze numva ni bwa bwoba ofete arimwo bagenda mu bubare bw'amabwuzuye kandi bakibaza ngo butije abantu kandi kuko nabone nivyo urabena ntuzinya uzora ibiganiro byose nakoze mu gihe bya Chapri Music narerekanye combien de fois meme na Brarudio nyene yagenda gukorera amasho ku isoko mu Kamenge urabyumva hamuga cyubona nguyo gasubira nka Double J cyane ngo thank you for coming eske ni Double J abayaje cyane ni bagiye abafana babaje ni Double J abayaje ugiye mu isoko hano hasanzwe haraba aho kuja hano hasanzwe hari pose hataraba hama abo bantu bakaza urumva rero ivyo rero iyo ako kantu ifo yuko tubwiza ukuri aba artiste bacu namba ashobora kuronka amamilio y'amaview ku ma platform yiwe tukamenya ati kuzo million abantu ugira ni bangaye muri abo bashobora gusevinga akaza kukuraba ahantu wateguye show je namambwira aba artiste ni ucubonera n'abafana bawe hamwe ngene turabaye je ndabisubiyemwe abaririmbyi bacu baragenda barondere umuntu yitwa Kigingi abibiri bangaza akoresha kwa Kigingi nawe uvuga uti Kigingi sama comedy ngana aramenya bo Kigingi amaze kumenya fan base yiwe narabivuze ko Kigingi yotegura sama comedy yakatwara mu kinama na muntu umwe yoronka kwe arazi fan base yiwe arazi abantu biwe yabajana bisaba abantu hari park ya parking kiyo gufata ugacutwara hamwe yabera yashobora kubitana hamwe bugurura n'amaburo y'imodoka amazanga imodoka yose bacumye amabateri aho Kigingi ntajaye oya ntajaye mugabo urumva abandi basani nabo nka basatubi ba Loriro narabonye bamwe nona
warabonye igihe bamwe batuma amatelefone bakoresha umwanya bayiba bande hari ahandi hantu bica bisaba yuko uramforsa umutekano ukwiye security sivyo karondera imbonera kure zikwiye kabisa zikwiye kugara hamwe bibitore bana hamwe n'ucarutse ivyo byose ivu kumurimbya bimenya uzorabe hari ahantu mu gutegura show security tani ibintu byatari ko bamenya bata nta musumaza ko haza naho telefone we siganga wisangaho hari n'ahandi uvuga utanu tugiye nizirесerte abafana ba Roriro aza kuba bari ngaho urabona abafana bamwe ko abo nibisuroriro usanga banze ko Roriro baritawe bagisha kwemenyare urabona usanga yambaye sentire zimwe za bomare zimwe ziri kwa amakurere ya rasta urabona uyu oi ebana show ya nyuma VIP ari ha 2000 no amashoro VIP ari 2000 baraza bari mu VIP usanga yitetse urumobimba rwa primus rumwe namufana ndikunda kubwiza ukuri ndikunda kubwira abari ntibivye amatelefone ndikunda bazeroriro none yabayi oya ni sawa cyane kwera arazi bafana biba baribo ni bon ni sawa buri muntu wese akwiye kumenya abafana biwe acamenye ivyo yabitwara ko nuzubwira ko no musi rero mutegurira show umushye kuri succès dunire ngo baragenda kumuraba habeze kandi uravyo mugaba giye amwe yiwe nyine ha 1000 bare 1500 kwana gushira kwana bidondo nande fresh baruzutse mugana ne bisaba kukabare kwandizeye kukabare kwande kwa hariya nuko naho nayo ma location nyine no kuri Safi Beach baragenda oya nigipasa kera oya nigipasa ivyo nibipasa oya nigikunda cyakushire kwagusa Chaibaza kuje kubatamwe inganga nibibaba cyavuga ati mujama anakuje gutwa kafara nigipasa nibazi ega barundi sibigugu ega ico ni kintu kimwe abarimvye kwiye kumenya menya fan base yawe nkundwa nabani bande banyime ninde yo nica wana abantu umuntu wa mbere afite abafana benshi Roriro afite abafana benshi cyane yego bamusanga yenti ko Roriro akitabura n'amaraso akava ko Roriro umva uyo oya ari abari ku rundi rwego urabyumva rero niyo mpamvu rero abantu mwe nabo kumenya barafike kwegera mu nka kiginga ahubwo ati ni za strategy abarimvye rero cyo abarundi ntibemera ukuri umubwiye ati abafana bawe nabo uno muci ukenere ko winjiza menshi ukora show yawe ukuzuza bigenze uko ko dufatira nk'abasano usanga show yabo kugira ikora dimanche intervalle ya 15h gushika 18h ababoyi bagiye n'ababoyi gusa n'abaya kandi baba basohotse kandi bafise inoti baba basevinze ibigavu by'indiyo usanga ari fresh ashaka kurira n'akadiba n'aga 5000 ka VIP akitereka ibiyeri bibiri yatemberanye na Suzana wibajya pembeni bana enjoy Mevyo rero nibashaka kwinana ngo bamenye ati abanje naba reka ngende kubanezereza baguma bashaka kuja kurondera abafana dufate nk'aba Dramati nawe ugasanga abafana ba Dramati abafana baba peti babakoma ko banda Dramati abafana ba Birman Boy abafana ba Linoji abafana ba Petina washaka oya hari areka uhagasi wawe kubera dufate nka show yabo ndakubwiye kugira ikunde nibizoce usanga barinda gutuma ku munyamahanga kugira ba profite promotion kubera nka bari no jina bandi kugira show yushobore kuyitegura bisaba promotion uyishira hano hanini ntiboneke ko ugomba kwiba abantu promotion ishiremo inguvu kabisa ni mpamvu amasho y'abantu nkabo ama entreprise zishobora ni nka za Braludi zonyene yo bisaba ushiremo ita myinshi muri communication kugira umuntu ashobore kukuza rero plus murimbya bamuniniya plus na n'uburyo bwo kumutegurira ivyo biba binini ni nkuko urana nkupa example cyo nk'undi ko ndatera imitwe ingene ndiko ndaraba nka mariage yanje bije bizontwara bikamena umutwe kubera iki je sindi buvuga ati ngo ndateruye urayibona hari ibintu bimwe bidakunda mugasimbizi kubera iki ukora imanza zawe ziba ziri umengo ni surprise ukuntu utabushaka ko abantu babimenya kubera bagiye kubimenya ntande yacava amajabo bibaza ibaze nk'umuntu yadutse kuvuga ngo mariage yanje
ngo dote ngo naba diaspora ngo bampaye amafaranga kandi ari ibintu byibereye mu ibanga nangere iyo biza kuja hanze naho bari kuvuga iki hari na groupe WhatsApp wigeze ubona ngo terera Maria n'ubu nta na groupe WhatsApp irahaba kandi iyo groupe ngira nayo kandi ayirimwe yiza kandi rero urubanza na mariage bazobona ba kujagina nta invitation bazigira bone cyane ku rubuga none kubera iki ntibazoze bavuga ntibazovuga bati ngo umuntu hari ibintu bategura ibintu bati umuntu agomba gutwiba tendazi n'umuntu wo muri famille kabwiye ati ngo ya ngo mbona ububandi aza kubona muga egabwe yagiye kwisoko mve yavuga ati ngo niyo mpamvu rero je nk'ibintu by'iwanje ngenda bikora uko nyene kimyakimya kugira ejo hirya ejo nkingire nako nakubwira yuko nkumbu wari umuvye muri famille nyene kandi umuvye yari sanse kubimenye ni nawe wanaza kandi nawe yambwiye ati we peti rongora aguma mbaza ngo uzorongora ryari umusa bibwirwa acayibaza n'uwese ega burya yagiye none kumbe tangura kwikora ku mutwe mu gatondo mbona arazanye ivyunguka twari uzi imagine iyo birinda birangira doti gahera atari ivyunguka yazanye umva ko cari igisebo ca mbere niyo mpamvu rero rimwe ry'ibintu vyanje impamvu ndiko ndabikora uku muzobimenyeshwa après urubanza kubera hari n'impamvu ibintu byanye ndiko ndabikora iyo content ni jewe nzobaha mwitagatifu so merci beaucoup mugana nawe gira urongogwe nyagera kujanye nawe tubone nawe bamanitsa gatoke nzobatumira kandi kobera urabona ko se nino kiza bien kobera kandi umenye yuko igaramwe y'inzabura z'amafaranga igezeko nta kibazo nzobasiga jewe kuri mariage nzomwambika imigozi nayo kuri siseze iyo content niyo nzoba nibereye nzoye ntangora nzozo ntizo ubushanga ndabufatanye n'imuziki birazimvye merci beaucoup wakoze cyane kutwitaba nawe merci beaucoup kunyumvirako okay so abakunzi ba Link Arlene Alu ndabakunda cyane uyu munsi nabazaniye simbizi en tout cas mwamubonye ndabakunda gose see you